Icyubahiro Mana mushobora byose, bene icyubahiro bashikiranganji mwaje gushigikira bino bikorwa, aho mbonye n'uwo vyegarimo ntave yibaza ngo yasimbe kubera runo rubanza yaruteguranye umwete n'ubwira. Nyakubahwa umuhuza w'abarundi n'umutambukanyi wanyu Namabukwe, nyakubahwa waserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura, banyakubahwa ariko murikokora kugira ngo bino bikorwa bimenyekane ku isi yose, banyakubahwa abakobwa beza cyane n'incabwenge uno munsi mwadukanije ngaha, banyakubahwa mwese muri ngaha mwatiteka bino birori, umwe wese gucubahira Imana yamuhaye, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere, ubutungane bifatiye ku iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme mu Burundi bwacu. Imbere ya byose udukunde tubanze gushimira Imana yatuzinduye amahoro tugashika muri kino kibanza turi bazima kandi tubasha kuvuga, aho benshi usanga ari biragi kandi bakunze bavuga, aho turamutse twugurura bino birori byo gusozera ihiganwa ryo gutora umwigeme mwiza w'akaranga w'incabwenge ariwe yiswe Miss Burundi 2021. Reka tubanze tuyishimire n'amashyi cyane yo Mana. Iri higanwa baritanguje turanariherekeza gushika kuno munsi, tukaba nkako ishirahamwe ry'abatandukanye b'abakuru b'ibihugu muri Afurika ryishinze iterambere opedade mu mfunyafunyo, dusanzwe turongoye ngaha mu Burundi. Muvyo ryishinze mu bice bigira kane harimo kwitaho agateka iterambere n'umwigeme n'umukenyezi. Ivyo rero ngaca mwumva ko bihuriranye na rya terambere ry'umwigeme dusanzwe natwe dushigikiye. Ni muri iyo ntumbero ishirahamwe opedade ryashigikiye kino gikorwa n'umutima mwiza kandi umutima ubikunze co gutora Miss Burundi 2021. Twashaka gushimira abaritunganije kubera ko ataco batakoze kugira ngo bigende neza, baritanze barakora ijoro n'umutaga. Nk'uko mubizi umwigeme aza gutorwa uno munsi hamwe n'ivyegera vyiwe bazoba vyitegererezo, akarorero k'impano Imana yahezagije umwigeme w'umurundikazi mu bwiza, mu bwenge, tutibagiye imico n'imigenzo n'urufasoni wese. Kuva rigitangurwa turabakengurukiye kuko mwarerekanye ko muri abahizi kandi mwari bigeme b'inkerebutsi, mwarerekanye ko mufise kazoza imbere yanyu, ko kuba indongozi, ko kuja imbere y'abandi, ndetse ko kuzoba n'abakenyezi
bakaranga n'imico y'abarundikazi. Muri umugisha ku miryango, muri umugisha ku gihugu cyacu, ndetse muri umugisha n'igihugu twese. Boneyeho no kubabwira mwaragize amahirwe yo kumenyana, imihingo myinshi mwavuyemo, mwarose umwanya mwiza wo gukorera hamwe. Naganje abaha impanuro, ubutaza gutorwa ntace yihebura ngo yananiwe. Hariho abivuze neza ariko atanga amasertifika ati ngaha ntawamenye ntawayobewe, kimwe gusa ntiwashitse kuri objective. Ariko rero banki y'urwaruka irahari, abakandida bose Miss Burundi muce muje hamwe mutanguze koperative Kopedade Burundi. Ndemeye ko hamwe mushyire hamwe by'amigambi mwiyemeje kurangura, ndetse ntibibagire iterambere ryanyu ry'imiryango n'irya kazoza kanyu. Ikirundi baramaze ngo ubuja gusha buratagata. Nimwatangura kwiteza imbere mukiri bato, byamye biranga abarundi n'abarundikazi. Ejo aho bukera bikaja kuganwa mu makungu, muze musige muyango yakaranga k'abarundikazi, muze mutubere icitegererezo, muze mutubere abaserukizi beza b'igihugu cabibarutse. Murakunda ishure kuko urupapuro rw'umutsindo n'umutahe udahomba kandi n'itongo ngendanwa. Nta nkeka mukurikije ibyo byose muzoshika kuri kazoza keza. Banyakubahwa mwese mukoraniye hano, mbere yo gusozera dusubiye gushimira uwo wese yagize icyo aterera kugira ngo rino higanwa rigende neza. Turashimira n'Imana niyo yabishoboye bigatuma twese dukoranira ngaha kandi n'ihiganwa rikagenda ruriko ruragenda neza. Turashimye cyane amabanki twabonye ngaha inyuma. Turashimiye mwebwe mwese muri ngaha kubabona ngaha n'umugisha kandi ni intererano idasanzwe. Iyo mutaza izo ntebe zikaba zigaragara ntitwaba nicyo dushaka gushikiriza ngaha imbere. Turabakengurukiye rero. Turakeje cyane ubushikiranganji bw'ubudandaji, turakeje cyane ishirahamwe SS Entreprise, turakeje cyane abigeme bose baje mu mahiganwa, baba batashitse kuno munsi baba n'abashitse mu mahiganwa uno munsi, bose turabakeje kuko baragize ishaka. Muzoba akarorero keza, muzoba icirore c'abigeme batoyi banyu, murabereka indero nziza, indero buntu, muzoba mwihaye agaciro, mwiteka kandi mwiteye abavyeyi n'igihugu cacu bazi. Niharangwa abarundikazi b'incabwenge bagendera akaranga n'imico kirundi, bagahesha icubahiro igihugu cacu catubarutse, ndetse bagahesha n'icubahiro Imana yacu yaturemye. Murakoze cyane. Amin.
murakoze cyane. Aka gakino rero muhejeje kubona ni nko kwerekana kera uko byahora bigenda, aho abana b'abakobwa bagiye gukora imirimo, kurondera inkwi, kurima, hari igihe baca baronka akanya ko kuganira bagashobora gutamba. Nuko rero mwaje kubibona aho n'umwe aca bakebura ati amwanya watujanye dusubire mu bindi bikorwa. Nibaza ko mwabitahuye. Urakoze rwose Anaïs. Ko kukubona ndi kumwe na Anaïs. Anaïs yegera none. Yamini cool. Usigo babiri. No musi rero muza guteramana nanje Armel Niyongabo hamwe na Anaïs Iragira mudukomera amashi bazi. Ego me twagomba duhikaze abari ngaha bose kandi tubaramutse twongere tubifurize ibihe byiza uno munsi udasanzwe aho Uburundi buramuka uno munsi butora umwigeme aciye ubwenge kandi mwiza kuko ntawe tubuze, ariko uno munsi dutora umwe wa mbere n'abandi babiri bakurikira kugira ngo dushobore kwerekana ko igihugu cacu gifise abashobora kugiserukira kandi babikwiriye. Ego nk'uko Ahmed Niyongabo yaje kwivuga muraza kubona bikemeje kubona inama ngo tuje kwivuga, hariho rero n'ibindi muza kubona muganira. Ndabasabe muduha akanya gato aho bajya bigeme baza ngaha imbere bakicambaye imvutano, aho wogira bafata isanamu na nyakubahwa Ecubahiro Fasoni Angel Ndayishimiye bakabasha kwifatana agasanamu ko mubivuze. C'est les candidates de Miss Burundi qui reviennent sur scène avec la roue, je ne sais pas comment je pourrais dire, le bois c'est ça, le bois, voilà. Elles vont pouvoir prendre une photo avec la première dame, s'il vous plaît. J'espère que les photographes ne vont pas rater ce moment. Merci encore une fois, chère candidate. Vous pouvez retourner de l'autre côté et vous préparer pour numéro. Photo fatwa.
twakomera amashyi abigeme bacu bari kumwe n'abanyicubahiro baraza gusogaruka kuko hateguwe ko bazagaruka atari gake kugira ngo mu nyuma tube dutora uwo mwigeme mwiza kandi aciye ubwenge ari Miss Burundi 2021. Alors, oui, alors la suite du programme, je pense que c'est le live band qui est-ce va qu'on pourrait pas revenir jouer sur les sponsors d'abord? Oui, oui. On peut y aller. J'envoie déjà cité sur devant, Anaïs. On a Opédat Burundi. On a SS Entreprise, le grand organisateur de l'événement. Sponsor Platinum. Binoti avec Bankobu. Sponsor Gold. On va continuer avec le sponsor Gold. BBCI. Sponsor Silver. Affective Bujumbura. Alors il y a BCB, Banque de Crédit, BGF, Interbanque Burundi, Finbank, Cevitel. Bon, c'est toujours Finbank, Traco. Banca Service. Sadhguru, Coca-Cola Hotel, Butek, Kinju, Lumitel, Famas, New Oil Company, Volcano Express, Sapma, OTB, Banque d'investissement, Sogatom, Sverbenet, Miss Burundi. On applaudit très fort les sponsors, mesdames et messieurs. Kubona ibintu byiza bose bakorera yego tuha akanya rero